mama mvyaye inyuma y'amayinga abiri acarahwera. Ncandegwa rero na mama wacu w'umupantekote kazi yatanguye kubatirizwa mu ishengero rya Pantekote ry'Ikiremba muri 36 kuko Pantekote yaje mu Ikiremba muri 35 mu kwezi kwa 10 baca batangura kubatiriza rero muri 36 mu nyuma rero uwo acanyigisha indirimbo hari muri 47 muri 48 atangura kunyigisha indirimbo no gusenga nja ndakura muri 53 ntorokejwe n'indirimbo z'umuntu yazigisha amakorare avuye hakurya igishiha ngenda kumurondera mara iminsi 3 batarambona. Hari indirimbo zamfashe, indirimbo imwe yavuga ngo igitangaza cahanuwe na Yesaya yuko kizoza carashitse ni Yesu umwami Imana ishimwe haleluya yavukiye Betelehemu bikwira mu mahanga yose byageze nino mu Burundi Imana ishimwe haleluya. Hari yindi nayo yavuga mu Giswahili ikavuga nyene ko bya Yesaya ni Yesaya anasema kama mwana tumepewa mwokozi azaliwa anaitwa wajabu na mkuu wa amani watu wake furahi wajabu Mesia. Muntunge na chembuga ijwi rya korare rya kane mugabe cyo ngomba gushishikara kuvuga ni iki. Muri ico gihe rero baca banshira mu ishure muri primaire mu ya mbere muri 53 hanyuma rero ndakura ndagenda Ikiremba ndashikaho ndashishikara ngeze mu mwaka w'indwi muri 63 kuko jewe ndugira kabiri mu gukora konkuru nationale mu Burundi. Nca rero ya mbere yakozwe 62 63 narimwo nari mpejeje y'indwi Ikiremba bita 7e année préparatoire. Ngiye gukora ico kibazo rero hari jambo navuze imbere y'Imana mu gitondo ndavuga nti Imana iki kibazo ninakimenya nkazoguta ndakiyobegwe ariko ngomba gushishikara inzira y'Imana hamwe no kimenya ngazota inzira y'ubukristo nindakiyobegwe kandi cace kinanira kandi mu bisanzwe nari mbona ko ndumunyabwenge mu bandi ariko kirananira. Ncanzi Bujumbura rero kurondera ishuri ya 8 kuri Ateneru wa yari ndayibura. Ncanza hakunda hangwa niho hari ishengero rya Pantekote ncamba ncamba umuririmbyi muri korale santarare yo kuntahangwa 66 mba umuvuga butumwa mugabo hamwe n'ivyo nca ndagenda ku kibuga c'indege nca rero nsangayo bene data bava Ikiremba babiri bize ibya meteorology na navigation aérienne. Yego nivyo kwiga ivyo kumenya ibirere nivyo kumenya gutwara indege barabinyigisha bavuye mu gihugu citwa Tunisia. Hanyuma bamaze kubinyigisha rero nca ndabimenya nca ndamenya ivyo kuha umupilote message akaguruka ndamenya ibya meteorology y'Igitega muhora mwumva imenyeshe ibiza kuba mu bihe biri imbere. Ndashima Imana ko navuye ku kibuga c'indege atandege yabandi korotse ngo nuko ntanze ibiharuro bibi. Hamwe n'ivyo rero mvuyeyo muri 70 niho navayo nza gukora ivy'amabaraje kuko twari twize amazi yose agize Burundi muri iyo shure. Hanyuma rero tubimenye ndaza rero ndashika ndakora ndashima Imana naho nyene kubyo nize byagize ikimazi
mu mabaraje yose ari mu Burundi kiretse gusa Rwegura niyo ntagize icigwa cayo, ariko izindi baraje zose muzokumva hano mu Burundi ni ivyigwa ca mbere ni jewe, ivyigwa vya mbere ni jewe nabigira. Hanyuma rero nk'ahandi muri Ruvyironza bagomba gushira baraje ikomeye, nakandagije ikirenge muri 71 nakorana n'umu expert w'umufaransa azi ibyo bintu cane. Hanyuma rero ico nshimira kandi Imana nuko maze gushishikara ivyo bikorwa muri 73 mu kwezi kwa kabiri isengerwa kuba umudiakoni. Hanyuma muri ico gihe nyene njangira ishaka ryo kuza kuburanira umuntu barenganije, ngiye kumusambira baca baramfunga, ncamara imyaka 2 muri Mpimba ndi mu gasho noti izuba rimwe mwiyinga. Aho rero natanguye kwiga gusoma Bibiliya mpereye ku ntango nkageza ku muntozo, gusenga saa 6 y'ijoro, saa 9 y'ijoro, saa 11 y'ijoro yo mu gitondo mu mutwenzi. Mvuyeyo rero nca ntanga umuhamagaro bwego wo gukorera Imana. Umuhamagaro bwego rero nca ndakorera Imana hano ku Ntahangwa muri 77 niho numva umuhamagaro kuja muri Bujumbura Rirare, muri Muramvya na Mwaro kugira ngo nje kuronderayo ishengero rya Pentecote. Ndashima Imana ko yamfashije kuko muri Bujumbura Rirare abakozi b'Imana bose bavayo na kavata ka Pasteur Lamec. Hanyuma kandi muri Mwaro, muri Muramvya bavuga abapastori bose muzokumva bava Muramvya n'ivata rya Pasteur Lamec mfatanije n'umukozi w'Imana yitwa Aberi Baragasika, ubu yaramaze gutaha mu ijuru. Icambere coco nuko nagize ubukwe muri 68 niho nagira ubukwe. Hanyuma rero ndashishikaye rero ikintu cangoye sinagowe no kuko mu gutanga umuhamagaro niyumvamo ikintu kimbiramwo kugira ngo ngende. Icangoye gusa nukuronka ishengero rya Pentecote muri Bujumbura Rirare no muri Muramvya, kuko narara mu rusengero ndiko ndasenga mbaza ingene nzoro ishengero rya Pentecote rizoboneka muri izo ntara, kuko bari bafise ishengero rya Pentecote ryari kiburirane. Hamwe nasanga bafise umugenzi w'abakatolika, abandi bangirikane, abasamwe, gome ba fekabu, aba metodiste, ibintu nk'ivyo, ababatiste, hose ngasanga ni kivangi. Ndasenga Imana nti Imana none aha hantu shengero rya Pentecote nyakuri rizohaboneka gute? Imana icimbarira ngo ni wigisha indirimbo mu majwane. Mfata imisoro 2 umwe ni Pasteur Perez, undi ni Elia Savyimana yaraduze mu ijuru, undi ni Pasteur Noroma kora mu Kibenga, undi ni Pasteur Aberi niwe yaramaze gutaha mu ijuru. Ndabigisha indirimbo 4 mu majwane. Muri ico gihe rero bamaze kuziririmba bakagenda bagatanguza amakorari. Hari muri 78 mu kwezi kwa mbere, 78 mu kwezi kwa munani haboneka conference Kiremba, bajayo baca bazana rero iyo zindirimbo gomeza z'umuvyuro z'umuhamagaro. Ndibuka indirimbo imwe baririmba yavuga ngo ivy'ukupfugwa Yesu. Mbega inyuma y'urufu tuzoja he, haleluya tuzozuka, urupfu bunirembo nzoca monja mwijuru, Yesu buni muzima nanje nzoba muzima, zibanira n'umukiza. Yesu Kristo yarazutse yarangije intambara, yaranesheje Satani boni ngo y'izurupfu. Izo ndirimbo batanguye kuziririmba n'izindi, abasore barishika, abigeme barishika, abakobwa n'abakenyezi baraza, abagabo baraza. Hanyuma rero nanje nigisha indirimbo ryo kwa ijambo ry'Imana ryo kwatura. Ndibuka ingene hari ishuri 2 nahejeje ku ishengero ryatashe isaha 10 zo kumuhingamo, ariko abantu baguma imbere y'urusengero batura, mva mu rusengero saa 6 y'ijoro.
bariko baratura n'ukuri. Aho hantu ayo mashuri abiri sinzoyibagira, batura. Hari ijambo rero nigisha yuko mu myaka 2000 ishengero rizoba ryagiye. Kugeza n'ubu barambaza ati Pasteur wavuze ko mu myaka 2000 ishengero rizoba ryagiye, none iyo ntabivuga wari kwihana. N'ubu turarore tugira tuduge mu ijuru muri iyi myaka nyene tugezemo, tugira tuje mu ijuru. Yesu nabahezagire. Kiretse gusa muri Muramvya niho twasanze abigishwa bake cyane, niho twasanze mahandi bisekera, twasanze abigishwa bakeyi cyane. Jewe aho hose nakora, kiretse kandi ahantu hitwa Mwaro mu Rusaka, niho twasanze abantu bake cyane bo kwigisha. Ariko ahandi nasanga buzuye mu rusengero, mugabo bari bizazane badasobanukirwa neza. Ndaho nigeze nigisha abantu 2 canke 3 mu rusengero. Yesu abahezagire. Ibanga ry'umuhamagaro wo kufurondera abandi, ubwa mbere nuko igikorwa c'Imana uwumvise uwo muhamagaro kimuhindisha agashitsi, kikamutera agahinda agashitsi, kikamutera ubwoba. Ica kabiri nuko agikora yicishije bugufi. Ica gatatu nuko agikorana impuhwe n'ikigongwe, kuko mwishengero harimo abantu bateye impuhwe, bateye ikigongwe, kandi igikorwa c'Imana ni gikorwa kikomeye cyane. Narabonye imihamagaro ishika nkandwi y'abantu bahamagarwa. Umuntu agahamagarwa n'icubahiro kugira ngo niyashika ahantu bamubone bati ni mwarimu, ni pastor, bamuhica intebe, bagire gute. Ikindi nabonye kigira kabiri ni umuhamagaro w'ubwoko. Ati iri shengero ntabi wacu bari mworeka ntanga umuhamagaro kira nanjye serukira ubwoko bwacu. Uwundi akongera akagira umuhamagaro wakavukire. Ati aha hantu donke bikwigiza akarere, ati aha hantu nta muntu avi wacu afise umuhamagaro yariko arigisha muri aba bakozi, reka ntanga umuhamagaro kugira ngo nanje serukire akarere kacu. Ikindi nabonye c'umuhamagaro mubi ni umuhamagaro w'amahera. Umuntu akabonamwe amafaranga, ati nzokwigisha kuwa 2, nigishe kuwa 4, nigishe kuwa 6 no kwa Mungu ari yindi misi nayo nze kwirondera udufaranga, hanyuma rero mbince ntunga. Ikindi nabonye igikorwa kibi, igimuhamagaro mubi ni umuhamagaro w'amabango y'ibikorwa. Bangire naka canke data niyahwera nzoce ndamusubirira. Iyo ni mihamagaro mibi. Ariko umuhamagaro mwiza n'uw'Imana gusa, ugirandwe uvuga ngo simwebwe mwantoranije, ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugene murama imbuto, kandi imbuto zanyu nizagumaho, kugira ngo ico muzosaba cose data azokibahe, kandi ngukorera akankurikira data azomuha icubahiro. Aya majambo abiri rero niyo yamfashe nemera gukorera Imana uko nzoba kose. Narava ngahi Bujumbura n'ikinga ngashika Ibururi, ngashikayo nkagaruka n'ikinga, ariko kubera umuhamagaro umupastori nkagena n'ikinga nkagaruka n'ikinga, kandi kigira 10 n'imperezwa ndabisize mu isanduku kububwiriza, kuko sinakora ko byarazira gukora ko kumperezwa z'abandi nikigira 10 c'abandi kuri byari Wanje. Igihe natanga umuhamagaro nkaza ngaha, umupastori yarandongo yarambajije ngo tubarire ko atafaranga nari muzokwaka hano. Ibyo narabivuze ndi ndego ndavyemeye, baca baransinyisha. Nukuri igihe natanga uwo muhamagaro nshitse ngaha, ico gihe natanga umuhamagaro wo kuja muri Bujumbura rirare. Umupastori umwe w'icengero rya Pentecote y'Ikiremba yarambajije igituma ntanze umuhamagaro nkagenda, kuko hano nari nakora muri libreri y'amashengero, ngakora no mu biro by'ishiramo ry'amashengero. Aca arambarira ngo nambara amafaranga uwo bugaye, uwo babonye ko ari make, nutubarire tukongera ari kugume ngaha. Nca ndamubarira uwo mukozi w'Imana ndi pastor, jewe iyo ndoye si uwari we wese yojayo,
ariko aho ndari ndi hano uwo ari we wese murashobora kumushiraho agakora, ariko iyonja si uwo ari we wese yojayo. Nukuri nta jambo yasubiye kumbaza, yaciye aterera ko telefone. Yeri ico ngomba kuvuga ni iki: umuhamagaro numvise mu mutima, nta faranga na rimwe nyumva ryagira ntize kurondera ifaranga ngire gute. Eka murumva ko nava ni Bujumbura n'ikinga ngashika Ikiremba, ngashika muri komine Vyanda n'ikinga, nkagaruka n'ikinga, n'ibindi nagiye mbona mu gikorwa c'Imana nd'umupastori. Sinorinda kubivuga, mugabo umuhamagaro uziritse umutima nk'ikiziriko kiziritse umutima. Yesu abahezagire. Ibyo ndabizi neza kuko ico gihe nashikayo naciye ntaramura ikintu citwa ikinyobwa kikiboreza, inzoga zambiye, ibiyeri, imito bikomeye, ibyo ndabibakuramwo. Barabinywa neza, bantu bose barabinywa. Hanyuma rero uwihanye wese yaca heba ibyo, bakaca bavuga rero ngo uyo n'umuremeki, ngo n'umuremeki, kubera ko yahevye kunywa, yahevye n'ibindi ibigirwamana twarigwa turabisohora mu mazu y'abantu tukabiturira ngo abona baremeke. Nijo jana ijambo rya iryo nararyumvise kandi n'ubu riracariho. Imana nishimwe kuko aho tugeze Yesu yavuze ngo mu bimenyetso byerekana ukuza kujanwa kw'ishengero ngo urukundo rwa benshi ruzotimba kandi ngo hazobaho ubugarariji. Ico ngomba kuvuga rero, urukundo rw'ijambo ry'Imana rwamaze gutimba. Ni jambo Paulo yabariye ishengero ry'Abaroma ati: mutanye imibiri yanyu bibimaze bizima byera bihimbara Imana, ntimushushanywe n'ivyiki gihe. Rero abakobwa buno munsi bishushanya n'ivyiki gihe mu nyambaro, abagore buno munsi bishushanya n'ivyiki gihe mu nyambaro. Hanyuma rero kazusanga abantu gome ntibakiri ku rutonde, abandi nabo ntibakigira inyota yo kuza kumva ijambo ry'Imana. Nasomye ahantu hamwe mu bimenyetso byerekana kujanwa kw'ishengero yuko ngo Satani azoreka ubutunzi bw'abakristo bukagwira kugira ngo bubabuze kuza kumva ijambo ry'Imana. Ndababaye cyane kubona muri iyi minsi, ku munsi wa kabiri haza bake, ku wa kane haza bake, ku wa gatandatu haza bake, ariko ku wa Mungu urusengero rwose rukuzura no hanze. Ariko harimo ikibazo kuko hari ubuhombe. Imana idufashe. Twari tugikomeje muri ivyo bintu nyene vyerekana ibihe vy'iherezo. Muravye kera ingene abantu baba bakijijwe, ikintu coba caratumye bagumya agakiza cane ni giki? Icatuma bamenya agakiza cyane, bari bafitiye inyota yo kumenya ivy'Imana, ariko binyota y'ivy'Imana yaraheze, yarakamye. Bari bafise inyota yo guhahamira ubutumwa bwiza, kumva inyigisho za mpwemu yera, kumva inyigisho ingene umuntu yo kugira ngo ahinduke mushindi ambuka cako, kugira ngo umuntu abatirizwe mu mazi menshi ingene bigenda, kugira ngo umuntu abatizwe muri mpwemu yera ingene bigenda. Ivyo bari bafitiye inyota yo kubibaza, ariko no munsi inyota ninke ntavyo bakibaza. Karabaye ndabirasomwa mu cete ca kabiri ca Timoteyo yuko mu minsi y'iherezo ngo abantu bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, ngo bazokwirikira imigani y'ibinyoma. Egome ngo bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri. Ibyo birababaje cyane, kandi n'ubu abantu benshi bizibye amatwi ngo ntibumve ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nico gituma rero muri iyi minsi bidasa n'ico gihe kubera iby'iki gihe. Murakoze.